mwaramutse canke mwiriwe wewe uriko urankurikirana bivanye naho uherereye turakuramukije kandi tukwifuriza amahoro y'Imana abane nawe. Turagarutse ni Kibonobono David, ndagarutse ubugira kandi naheruka gukorana namwe turi kumwe hariya mu ntara nziza gushika ubu ya Burunga, ariko muco twise metropole ya Makamba, komine Nyanzarake. Uno musi naho turashimiye Imana cyane, Imana yabikoze, yabanye natwe mu rugendo twagize, twavuye Bujumbura hakiri kare bagenzi, twavuye Bujumbura hakiri kare kubera ko twebwe ntabwo turi abanyabiro gusa, turakorera mu biro, turakorera no ku matere, twama tubibereka. Nuno musi rero kabaye akaryo keza ko kuva muri biro canke ko kuva mu gisagara turaduga ruguru. Imana yaturongoye tugeze mu ntara nziza ya Ruyigi, turi muri komine Butaganzwa, zone Muriza, umutumba wa Muriza. Turi ahantu heza, twabonye imisozi myinshi myiza, turi ahantu hari abantu benshi cyane. Iyo uri Bujumbura okwibaza ngo abantu i Bujumbura niho hari abantu benshi gusa, ariko na ruguru bagenzi, wowe utaraduga ruguru, taraza hagati mu gihugu, uzurabe ari abantu beza bakora business, babadandaza, babarimyi, ibikorwa byose birakorerwaho, na ahantu heza cyane. None rero twaje kugira ngo dukore iki? Nta kindi, ino niho hari imisozi, ino niho hari amatongo yo kurimamwo. Natwe muratuzi turi abarimyi badandaza, turima ikibonobono tukadandaza ibiva muri ico, ya mavuta azimvye cyane ku isi, ya mavuta twikorera, ya mavuta twihingurira. Twaje kumenyesha abanyaruyigi kugira ngo nabo nibatangwe banyaragase biyunge na koperative Kibonobono Oil kugira ngo turime ikibonobono mu Burundi bwose. Bagenzi, uyu munsi umviza ndababwira, mbafitiye gishasha, tugiye kuvugana n'abene gihugu tubasigurire tukeneye niburi mu Burundi gusa ibiti bingana na miliyaridi 120. Ntutangare wava bibaza ngo Burundi ni buto, ntabwo ari buto, ahubwo abakoze ikarata y'u Burundi jewe nobafata hamwe ndabafashe kabisa. Mazi imisi ngenda muri kino gihugu, nkagendeyo tugasinzira tukaruha ngo Burundi ngo ni buto. Niba babeshe, ntabwo ari buto, Uburundi buragutse. Tuzorima ikibonobono, tuhingure amavuta, hanyuma twironkere n'ifumbire. Nifuza yuko wari kurankurikirana hamwe woza ugafatanya nanje. Ikibazo cyo kubura ifumbire mu Burundi mu myaka itarenga 3 tuzobe tugisezeye. Ikibazo cyo kubura ifaranga mvamakungu, abo Butare barahagurutse, natwe mu Kibonobono duhaguruke n'abandi bose, ifaranga mvamakungu ryinjire mu gihugu. Kaze rero ugumane nanje, tugiye kuvugana n'abene gihugu, tuza kubashikiriza uko twabandanije tubibona. Ndakwibutse yuko n'ibihumbi 12 gusa. Wewe uri mu Ruyigi, wavukiye mu Ruyigi ukaba uri muri Australia, babandi twigwa turavugana turi wanyu uno musi. Karibu cyane abanyamerika niko murankurikirana, karibu cyane mwiyunge n'abanyu mu Ruyigi. Twarababwiye ko bishoboka ko mushobora kugurira imitahe abi wanyu, ndababona bari ngaha, mubagurira imitahe biyunge na Kibonobono Oil, ishira hamwe rikomeye cyane gose, kuko ari ishira hamwe ry'abarundi. Ugomane nanje kuri kamera, tugiye kuvugana n'abene gihugu tubasigurire ivyunguka, ko twebwe tuyaga ivyunguka, ibisigaye navyo uce unyaruka kwiyunga natwe. Murakoze. Yes, turagarutse kandi turi hahandi nyene. Nyakubahwa CEO wa koperative ya Kibonobono Oil niko rizwi, yari yatubwiye yuko agendeye abene gihugu bo muri komine Butaganzwa mu ntara nziza ya Ruyigi. Nyakubahwa, mwabasanze bameze gute? Murakoze cyane. Nkuko nari nabibabwiye, nababwiye ko no musi twazindutse twerekeza mu ntara ya Ruyigi, komine Butaganzwa. Atwa tuje kubonana n'abene gihugu nkuko mubivuze. Nivyo twabasanze ari abantu bameze neza, barumviriza umuntu bagatekana,
bakabaza hageze kubaza twasanze bariko baradandaza impuzu n'ibindi bitandukanye ntitwatahuye neza ko hari umunsi w'isoko kubera nta bintu by'irya bindi byo kurya turiko turabona mu isoko cyangwa twabonye mu isoko ariko abari bahari bose by'ukuri baje kutwumviriza kandi twayaze neza twabasiguriye wa mugambi wacu twifuza yuko umurundi wese yumva rero nk'uko twabisezeranye nta muntu n'umwe azosigara inyuma atabwiwe ibijyanye n'umugambi w'ikibonobono. Yego twabonye bari benshi cyane ko bari benshi umugambi waba bawutahuye bavyakiriye gute? Je novuga ko bawutahuye kuko erega twebwe twerekana ibintu biboneka kumubwira ngo tuzorima iki yahora kibona dukura mwibi abibona sivyo aba ari ibintu vyumvikana hanyuma kandi urazi ko tumaze imisi turiko turakora hari abo ushobora gusanga bari bamaze kuvyumva bakavyumva nk'aha mu Ruyigi hariho radio Agaseke FM maze imisi ducishako amakuru yacu hama kandi erega ibihumbi 12 umvise umuntu ukabona yaje n'imodoka yiwe ariko aravuga ibintu vyunguka ku bihumbi 12 n'igitoro c'ubu ega arashobora guharura akavuga ati aya ni Amsteri zibiri nkaba ndayamaze reka nshiremwo ndabe kuko ko investisa ni gufata risk kavuga ati bon ntaco aya bikunze bisawa bidakunze ntaco akaca yashiramwo bivanye nuko babona yuko nubwo yoyagumya ata kintu kirekire yo mumarira muri iyo ntumbero rero naha mu Ruyigi nasanze babitahura cyane kuko namara kubwira ko na nubu tuko turatanga kino kiganiro bariko bariyandikisha ku byinshi. Dusanzwe tuzi yuko musanzwe mufise biro ngaha mu ntara ya Ruyigi ariko kandi murushirizaho gutera mwegera abene gihugu ngo bamukiri muri wa mugambi wo kwifuza gushaka ku bene gihugu bangana n'umuriyoni mu Burundi canke murashaka kubarenza ujya ntitubuvako tuzoruhuka ruko tubonye dufise abanywanyi banyamitahe bangana n'umuriyoni turakeneye ko umurundi wese sivyo yokumva kano kamo ahubwo yokwihutira cyane kuza kwinjira kuko abantu turabarembeje tugeze kure cyane tuzokora kugeza tukwije umuriyoni w'abantu. No munsi mwagendeye ikomine ya mbere ikomine ya Butaganzwa izindi komine zo bazoshikirwa jewe bon sinibaza gose kubera ko umwanya wanje ni muto kugendera amakomine kubera abo dushiraho abantu ku ntara abo rero ku ntara nibo babajejwe ivyo byo kuja amakomine ariko nivyo akanya kabonetse sivyo ndashobora kugenda ko nk'ubu ndi mu ntara ya Butaganzwa mu Ruyigi ni muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi narimbaye nk'uhaca gusa ariko neza na neza ndiko nderekeza mu ntara ya Cankuzo muri komine Gisagara uwo muri Gisagara yatanguye kuva kera naramubonye mu kwezi kwa11 tugiye ubwa mbere mu Cankuzo yarimwo ndibuka ko mu Cankuzo waratwakiriye dusangirira hamwe byabaye ibintu biryosho cyane uyo mu mama yarimwo kandi bari baramuteguye ko ari bazoduserukira muri Gisagara rero yagumye asaba ati bagende bamugendere baca bamushira itarike ya 24 z'uku kwezi kwa kane hama rero acaranyandikira ni box mugakora nace ndamwibuka nca namwira ari wewe wendemeye kuza rero nk'ubu ku munsi w'ejo nzoba ndi muri Gisagara mu ntara ya Cankuzo niyo muzoba muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo niyo ntara ya mbere mushobora kuba mwaragendeye kandi mwamaze kugendera cyane kubera iki Cankuzo muri ko muragendera cyane abanyacankuzo batahora umugambi cyane si Cankuzo yonyene abarundi babishatse na Kongo tuzojayo imitahe twebwe ibi nivyunguka sivyo ibi nahatari mu Cankuzo turemerewe kuhagenda aho bagaragaje vy'ukuri k'uyu mugambi mujanamwo uno mugambi ko mufise inguvu nyinshi zo kuguma mugendera intara z'igihugu murushiriza kubereka umugambi muvuga ko ari vyunguka
banyagihugu bo mu zindi ntara mubatera kama kahe aho mutarashe? Ikintu ca mbere impamvu dufise inguvu, iki ni igiterwa njabuka amazi sivyo, ndazi ko bariko barankurikirana ngaha ntihabuze abaciye ku ishure bigishijwe n'amahera avuye mu ikawa, ntihabuze abagiye ku ishure bigishijwe n'amahera avuye mu cayi, hanyuma nk'abanyarumonge ntihabuze abagiye ku mashure bigishijwe n'amahera avuye mu kigazi. Rero mu gihe hubutse ikindi giterwa gishobora gufasha kigafasha kuzana amahera mvamakungu kigatanga amahera mu mufuko w'umwenegihugu, urumva gute none tutogira inguvu yo kukicamamaza twagikwiragiza hose. Kuva tanguye uyu mugambi ariho abantu batari bake babenegihugu bamaze kuronka amahera atari make kubera ko bazindukana isuka bagiye kurima igiterwa cy'ikibonobono. Hanyuma twarabonye yuko iki giterwa ku isoko mpuzamakungu kirazimvye cane, haba n'isoko yo ngaha isanzwe bivanye nuko ibivamwo akamaro bifise. Turabona ko ari ibintu bifise akamaro kanini. Rero muri ico gihe dutegezwa kugira inguvu sivyo zo kwamamaza kino giterwa, abarundi bose bagitahure, bakimenye, bakirime, hanyuma twironkera amafaranga. Erega icivugo kiracari ca kindi nyene, umunwa wose uronke ivyurya n'umufuko uronke amafaranga. Erega duca mu makanda y'urya muvyeyi yavuze ko yacivugo, kandi yacivugo ni ciza sivyo. Umurundi wese, nta murundi numwe yaba nuba hanze mu mahanga, muri ivyo baruvuze ngo akamo no batera, ahubwo no batera akamo yuko kugira ngo umunwa wose uronke icurya n'umufuko wose uronke amafaranga. Bisaba yuko iki kintu citwa agribusiness tugifata mu minwe. Agribusiness kuko nk'iyi iki nico twita agribusiness. Agribusiness ni ubu buryo bwo kurima mugabo tukarima ibizana amafaranga, atari kurima tujya gusa kurya bien sûr sivyo, ariko kurima ibica bizana amafaranga. Nk'ibi ni ibintu bikenewe ku isoko mpuzamakungu. Ndaguhe nk'akarorero, muri iyo minsi narababwiye ngaho nabereka certificat baduhaye muri East Africa sivyo. Ndababwira yuko Kenya, abanyakenya badusavye yuko aribo boza kwibwirira abarundi kugira gute kuza kuvuga ikibonobono ngaha. Je ndi muri groupe yabo, ndi muri groupe y'Abagana, ndi muri groupe y'aba South Africa sivyo, ndi muri groupe yabo muri Nigeria, mu bigo bitandukanye, Zimbabwe, Angola, Burundi, hepfo Tanzania, barima ikibonobono. Izo groupe zose nizo abantu bari ikibonobono muri groupe turi imwe sivyo. Je ndi mu representa, je sankaho umva ndo president u Burundi, kandi baza si je ndi umurundi je nyene ndimwe. Nukuvuga iyo groupe irimwe abantu barongoye, irimwo abarimyi b'ikibonobono ku rwego rwa Afrika sivyo. Abarondera yuko ikibonobono kirimwa mu Burundi, narababwiye muri iyo minsi ko batwingingije imbuto ziciye miliyoni 27 ibiri amajana 5, baca baremera yuko bashobora kuza bazanye bamare indwi zibiri tuko turagendagenda nk'uko ndiko ndabikora, bavyibwirire abarundi bamare indwi zibiri mu gihugu cy'u Burundi, bariko babwira abarundi, bariko bahamagarira abarundi ati ni murime kino kintu, bafata ibitoro, bafungura, bafata amahoteli. Miliyoni 3 z'amakenya mu marundi nangahe tuzomara muri izo ndwi zibiri tuko turagendagenda, bonyene bivugira ikibonobono, babicishe ku maradiyo, bahamagara abarundi ati ni murime ikibonobono. Mugabo twasanze abakenya n'abakomisiyoneri bakora gikomisiyoneri barabonamwo ubugari gushika ubu kwera babonamwo ubugari. Ngombe ndakwereke ngaha muri groupe sinzi telefone, batwandikiye yuko baturungikire amamashine, ya mashine kwe duheruka kwigurira ngo baturungikire mashine isya ikibonobono. Iruhande yuko bashaka kuza kugenzura bashaka bagurire n'imashine, bisa nkaho nabankiye bisa nkaho nabankiye kuva aho ndonse abarundi b'umutima, aba diaspora bari mu Bwongereza, bari hirya no hino ku isi, bavuga ati iki kibazo nk'abarundi kanatwe tucifatire mu minwe sivyo. Ubu twovuga ko dukeneye iki? Twakeneye media irahari, twakeneye imashine. Uno musi ni kwa kangahe? Uno musi ni ku musi wa gatatu. Uno musi ni kwa gatatu. Kuwa gatatu, kuwa gatandatu banyemereye ko mashine bidahindutse shobora kuyimanukana.
sivyo mashine yaguzwe nande n'abarundi n'abene gihugu none we nuri muri groupe yego cyane umucango ni bawugize ubona gose kujya rero turiko turakora muri burya buryo turashobora no kubaka ikintu kinini kingana na wa munara w'Ibabeli bijya babishitseko kubera abantu bari bunze ubumwe hano rero two turarondera n'aba bene gihugu bose bose bokumva kamo tubateye baze twiyunge na babandi bari muri Argentine urana ko ari kure hariya twiyunge na barundi bari muri Chine twiyunge na barundi bari i Burayi twiyunge na barundi bari muri Australia twiyunge n'abari ngaha mu gihugu hagati kugira ngo ivyo abakenya bashaka kudukorera umengana urukundo tuvyikorere twebwe nyene uvuze twiyunge nibutse umwe muri commentaire nasomye yavuze ngo muje hamwe tugire inguvu natwe dukore mudukure muri ino mbeho avuze iyo mbeho naciye numva yuko deja ari kuri wa mugabane uri kwimbeho nyinshi ujya yaranyandikiye n'umuntu ari muri Suède yavuze ngo abarundi dukore natwe turashaka gutaha tuve muri ino mbeho y'Iburayi tugaruke iwacu ivyo rero bizokunda ari uko twese abarundi twumvise ubwa mbere akamo kanyene cubahira umukuru w'igihugu jewe ndamukunda kuko jewe umuntu avuga iterambere urwaruka twese turamukunda n'umugenzi w'urwaruka n'umujama wacu sivyo rero uriya mujama wacu adukangurira gukora kandi ninde muntu nubwo woba wanka bavuga mu kirundi nubwo woba wanka ngo urukwavu uremera ko runyaruka none umuntu akubwira ati yewe kora ukora ivyo uzogeje kandi ugacubona nawe nyene ari mu ndimira ariko kandi nawe nyene ukazubona arikoreye igitunga c'itomati uzi n'ingene uwo muntu kugira aho nyene umushikire hagati yiwawe n'ahari we arikoreye igitunga canke bari ibintu bikomeye cyane n'amahirwe wewe wocureka gukora witwaje iki urumva rero twebwe iriya mwemu kuko we ntiyoshika ino kubwira ababene gihugu ariko twe twumvise ivyo avuga turahamushikira kandi si we wenyene umuntu wese ahamagarira abantu yereka abantu ati wokora gutya woshika hajya wose umuntu mubi nivyo rero natwe bwe tuko turakora dutereza gukurikira umuntu bene uwo abafana mu iterambere twiyunge abarundi batahure neza yuko ubukoroni yego bwaraduciyemwo ibice abarundi ba kera bahindisha ikibiri itongo ihegitari bakayomeka ku munsi umwe ariko kubera haje ibintu by'ubukoroni bakaducamwe imice hariyo ikintu bita individualisme no vuga ni bunyakamwe canke nyamwigenda ko tundi bavuga ngo nyamwigenda ko ntari mirimeshi bien sûr kwereka bavuga ko atari mirimeshi tugiye kuraba impeshi bayirimira mu kwa kangahe impeshi abatanguye no kuguma bisigura yuko mu gihe aba ari umwe bisaba kuri mirimeshi dusaba wihute kubera ko iriya saison B bayiriyo saison B iba igiye guhera imvura igiye gucika kandi haba hanagumye muri ico gihe urumva haba hagumye bisaba rero yuko kurima unyarusa wihutira yuko imvura izogwa wahejeje kugira gute imvura izocika sivyo canke kwanza impeshi iba tuvuye mu mukubezi sivyo kugira ngo imvura izokoroke isanga twamaze kugira gute wamaze gutunganya isi imvura yongera igwe ucuteragiye ndakongereye ko bavuga ngo tubiri tuvurana ubupfu umburengira nce bituma n'ijya mashini ubona yashoboye kugugwa isa n'izimvye uri umwe ntayo woshobora mu kanya gatoya bazotangara bagiye babona imashini iraje bijya rero bizokwerekana yuko dushize inguvu hamwe turashobora ivyo byose umva ngo ntibishoboka ngo amadolari ngo yabuze ngo ivyo byose umva ngo ntibishoboka biri ngaha mu biganza by'abarundi erega kuba wari wese arabise mu ruhara n'uyu mbona yambaye sengere ngaho arazi uruhara kugira ngo iryo dolari riboneke sinzi wavuze ngo ubunyegeri byinshi ngo ntibyimba ariko hari uhundi nawe mu twagendeye muri koperative iwanyu yavuze ngo ubunyegeri iyo bubaye byinshi buterura ibuye aha rero muri ubwo bunyegeri bubaye byinshi bugaterura ibuye bwa mbere ncumva 12,000 bwa mbere byari 6
narimvira none uyu mugabo ariko avuga 6,000 akavuga kuzoteza imbere kushobora kugaburira abarundi 5,000 miliyoni zingahe akoreje 6,000 nanje mbabarira nagufata nk'umusatsi mugabo gushika kuri uno munsi maze kubona haraje iciyumviro ca kibonobono media irabayeho irabuza ibikoresho haraje iciyumviro c'imashini nayo uno munsi bakubwiye ko yahejeje gukorwa kwa gatandatu zoyihitana biraboneka yuko abarundi dushoboye ariko kandi ndifuza yuko mwotera kamo umuntu aravye televiziyo yacu ya kibonobono media uno munsi ataramenya akamaro canke se indoto yanyu mufise nka kibonobono oil. Ije indoto yiwanje igera kure cyane gose nico gituma ari nk'ivyokunda je bomakanya urumva hanyuma ntashira mu ngiro indoto je indoto mfise ku barundi wewe tumaze imisi tugendana mu modoka jewe nk'iyo ndiko ndagenda nkabona umuntu ariko aragenda atambaye ibirato mbona ariko babaza cyane birambabaza kumva umenga nobwira na chauffeur ati hagarara ndamucorere mugabo sinocorera abantu bose navyo noshobora ndibuka ko hamwe haraho hagaze urabigura ndibuka ko hariho twagiye uhagarara uragura amakamba jewe sinivyo gusa jewe sinkeneye je navukiye mu muryango ukenye ubukene ndabuzi inzara ndayizi sivyo rero nzokora ibishoboka vyose ikintu bita inzara ikintu bita ubukene narabonye yuko kivugwa ni nk'ingwara kujya ugenda bakagutera inshinge ugakira canke bakaguha amakinine malaria igahera n'ubukene burahera ndagusabe unterera kamo ariko umviriza ndakubwira ahari tucikorana umwe wese tucitwa basa tuntu twanje umwe wese akagomba ngo je ngo ngaha wundi ngutya aye ubukene buzodukubita ubu turi muri 2025 2025 hazori ndashikana yambona kazoza bikiri gutya mugabo mu gihe twotahura inguvu the power of unity ubushobozi canke inguvu zo kwiyunga namwe ndakubwire yuko aba batoyi bacu bazogera muri imyaka dufise ikintu citwa ubukene bagisoma ati harabaye kujya aye twumva ngo inarunyonga n'abakazana biyo ngo harabaye vuze imbona kazoza Chunyibu nkaca nibuka yuko 2040 igihugu cifashe 2050 igihugu giteye imbere 2060 yes nyakubahwa nawe akibivuga yaciye ashiraho amakoperative kuvuga ngo buri gacimbiri haba hari ko koperative namwe mwazanye koperative rero nshaka dufatire ngaho mfashe gutera kamo umwene gihugu muto muto agenda n'ikirenge ahindura ipantaro canke ibutura kabiri mu mwaka kona wa mbere wa kabiri cumfasha uterera kamo umwene gihugu afise imafaranga ariko arayabika mu nkono wa gatatu raja kunterera kamo umwene gihugu canke se umurundi yajabutse yagiye kuyarondera hariya mugada ashaka kugaruka gukora mu gihugu reka manze mpere akamo umwene gihugu amahera yayabitse ayafise kayabika mu nkono no mwihembe kubaka etage ukaduza etage ya nivo 12 abari munsi yawe abantu bose bari munsi yawe bateka ku nkwi bagiteka mu nzu iyo ngendo nk'abarundi nimba vy'ukuri twashize Imana imbere tubanze tuyihoze Imana guheza agera ikandagisubiremwo gufata ukagura imodoka sivyo izimvye V8 uriko urarengana ngaho oya hariho umuntu mubana urabona yamahaterireke ari umuntu mubana akigenda atambaye ibirato akaba atakintu uri kurakora kugira ngo uwo mubanyi wawe canke uwo muva ku gatumba kamwe yambare aronke basi n'ibirato ashira mu kirenge nimba vy'ukuri ndazi ntako atamurundi numwe atinjira mu rusengero ico kintu ni kibi nk'abarundi dukora ibishoboka vyose ico kintu tucihoze rero umuntu yabitse inoti nayizane mu migambi nkiyi ibirimwo abantu bato bato ikoreshwe iduze aba bantu bato bato
baronke ivyo bakora sivyo kugira ngo ejo aho bukera bamuhemvye agenda guri kamba mbiri nawe ashira mu birato yumva ingene Yesu agira neza cyambo c'abaporoto ngo yumva ingene Yesu agira neza anamuhezagire eh anamuhezagire nawe bien sûr eh erega ikintu iciza ukoze gukora iciza si gukora mu mufuko gusa oya ngo uhe umuntu amafaranga oya no gutora imiliyoni 10 ukaja kuri mu muceri igihanga hari iwacu Bubanza kugira ngo umuceri uboneke ari mwinshi ku isoko Shoferi Sylvain nga yigurira umuceri ku mafaranga makeya ubukozi ciza man rero gufata amafaranga ukaja kubaka inzu igeretswe 200 abandi bariko barakubita ikariya ayo twobanza tukihutira kuduza mikoro y'ijya muntu mutoya kuko niyamanza niyaduga nagomba ndakubwire ko nawewe niho uzokumva utekaniwe kuko uzotangura kwimvira kuja kugura imbwa urumva ngo icunge ngo ujya muntu ngo naje kukononera naje kukwiba kandi ari wamwiteye we ayo mahera uja kugura imbwa wirigura yigaburira inyama sivyo kugira ngo igucungire umubanyi yoza kukwiba ni woyashira mu vyungu ni wo kuba ku ruganda ni mwo kwiyegeranya mwubaka inganda mushiremwo babantu baje gutaha barushe baje kuba bafise amafaranga erega umuntu wira yimvire kwiba nivyo habari mwingeso mugabo kandi haro nabiba bivuye ku bukene bivuye ku nzara sindaguciriyemwo aho mbaye hariho umwe ahora bigenza nkuko wewe iyo yarose abajya bose bamwiyegereye ati none gute kuhereza umuntu ataco yagukoreye kandi imenga nawe wese umurengera yavuze ngo jewe ngo iyo mpaye bajya ntawe uzonyiba ndabahaye bajya bose bahindutse abazamu biwanje Wala ico narigeze kuba ndiko ndakivuga mu modoka mu bisanzwe tuwe turagenda ku matere mu bisanzwe urashobora kuvuga ati jewe nubatse ngaha sivyo yego hanyuma ko tuvuga ati aba bantu rero ngire umubano mwiza n'ababanyi ufise umubano mwiza n'ababanyi akwabonye kwiriguragura imbwa ngo igucungira urugo bajya abantu bose bari hajya mubanye neza nabo nabazamu bawe cyane none ninde yoja kukononera kandi bazi yuko rubagirira neza rero ico baruvuze ngo nera kamo je notera kamo abantu bafise inoti mwebwe bantu mufise inoti mu by'ubujumbura muba iburaya muba muri Amerika jewe maze imisi ndiko ndagenda muri buno Burundi ubona byinshi ndabona batoyi banyu vy'ukuri bakeneye kuronka uduhera twoja muri salon de coiffure bimoshe na salon de beauté akashatsi kagororoke kandi vyo baryohera gose hindukira raburya mwana akeneye ubuzima bwiza ntawe bitorobeye ubuzima bwiza rero umuntu wese na shoferi ariko arandaba ubwiye kugira uruhara kugira ngo ujya mwana agira ubuzima bwiza na cyane nimba muzi ko ejo muzopfa ukabuzi neza yuko nk'abakizwa nka twebwe ukabuzi ko uzoja mu ijuru webeza ko Imana izoguhembera etaje wubatse Imana nizokwambika ibitsibo ngo motife ngo wagira mu modoka izimvye oya ngo amatutu tubamwe mu ijuru Imana izokwambika igitsibo ngo yubakwa n'ibikorwa byiza dukorera mu isi yes uriya yabayeho yavukiye ku mezi 9 nkuko nawe wavukiye ku mezi 9 cyane kora ico tumagirirwa neza kandi ivyo bizokuvyarira umugisha iyo umuntu aryohewe kubera iciza wakoze nawe kubemera Imana hari icyo Imana iheze kagufyondera n'ubutemera Imana n'ubutoba yemera iciza ukoze wewe mbaze ndakubaza ubu wowe no guha 10,000 ukaca usanga shoferi ngari ko arankubita amakofi wo kwemera ko ankubita kandi naho bari uri mwikosa nobanza kubaza nabanje ko nabanje ikiziriko kuboko kumwe basi polisi ati we ugomba wica umuntu nubwo yaba gukorera amakosa mureke uramvugirana cyane iyo harimo inkorerezi ni iki nico ciza jewe mba naragukoreye biratuma ugira ingufu zo kumva wongwanira raba Uburundi dufise abana b'u Burundi abasirikare
biriko barabugwanira babucungerera umutekano kubera bazi ico bwabamariye. Uburundi bwaratuvyaye, bwaradukujije, bamwe bwaratwigishije. Numva muri ico gihe hagize uza kutuvogera iruhande yaho niyo hagize uvogera igihugu bivanye nuko ingabo zacu ari ingabo zibushitse zihora zije gufasha mu makungu ubuho ziri mu bihugu bitari bike niyo hagize uvogera akabuvuga nabi nawe nyene ntiyoroherwa. Urumva nawe iyo wakoze iciza bikugarukako none bariya bagwanire igihugu kubera bazi yuko arico kibarereye abana, nico cabibarutse, nico babayemo, nico urumva ata gihugu ufise rero biba bimeze gutyo. Rero iyo bariko barankurikirana ngaha mwebwe muri Europe mwabonye tugira ikibonobono wagomba yibe twebwe ntituziba, ariko igihe giheze ni kirekire umwaka wose twe tuzokora kugeza tubonye. Namwe ndababwira yuko nkeneye niburiburi ko mu Burundi bwose twotera niburiburi imiliyaridi 120 y'ibiti. Ko kantu nakumvise igihe mwariko murigisha imiliyaridi 120 y'ibiti ndabibone ku buryo igiti kimwe nicyashobora kuduha niburiburi ibiro bitanu vy'iki vy'ikibonobono ku mwaka canke ku mezi 6 tuzobe dushobora kwimbura niburiburi niki ni trillion zitandatu byageze gukoresha ibaro bikeya trillion zitandatu z'ibiro twimbuye. Tuje dukamuramo amavuta twarabonye yuko mu kiro kimwe mu biro 3 sivyo vyaje amavuta dushobora kuronkamwo iritiro 3 ziki ibiro 3 byazijya mbuto dushobora kuronka iritiro n'inusu y'iki y'amavuta. Iritiro imwe tuyigurisha 240. Urumva muri nitwaba dufise ibiro trillion zitandatu sibiro twimbura ku mwaka bisigura yuko ugiye kuraba tuzoba dufise niburiburi imiliyaridi 20 z'amatoni y'amavuta twimbura buri mwaka. Ndaharuye amafaranga afatiye kuri yandi telefone yanje icizima. Ivyo rero ni ibintu ikindi kintu naco abantu mukwiye kumenya sivyo cyane muri hanze turabisa akabazo ngaha karakabazo gasanzwe gose byasaba yuko dushize inguvu mu twaba twagakemuye niburi bire mu myaka 2 canke 3 akabazo k'ifumbire iri birateba gushikira abarimyi sivyo barashobora kuba muri hiyo mwe mutabizi ariko biciye muri uyu mugambi wo kurima ikibonobono sivyo izo trillion zitandatu dukuyemwo 20 miliyari miliyaridi 20 sivyo biriya bintu byose bisigara by'ibikamvugwa ni ifumbire. Dushobora gukora ifumbire ugasanga mu myaka itarenga 3 ako kabazo si kanini twagakemuye ukayabazo hagakemuka kifumbire ariko kandi nakakabazo ho gutunga inoti mu mufuko kakaba karakemutse. None twubatse uruganda rungana gutyo rukora ivyo turima ibintu bingana gutyo webaza ko ivyo vyohakaza abantu banga ko uruganda rungana gutyo maze kuronka imbuto zingana gutyo umwimbo ngana gutyo muri za ntara nini zitanu zigize igihugu c'u Burundi guhera mu kwezi gukurikira buri ntari zo ifise company yayo zo ifise uruganda. Ndakunda wa buri mwana shomereye uriya mujama yavuze yuko ashaka ko bagira haboneka amahinguriro 200 amahinguriro 200 sinzi kiringo yatanze sinabikurikiranye neza je bijya mbona bishoboka webaza nk'ubu bo kumva kama tukarima ikibonobono webaza ko twokubaka amahinguriro angahe ahingura ibiva mu kibonobono gusa ibintu byinshi ni byinshi. Nagendeye mu ruganda nsanze bajya bakora muri iyo minsi agiye mwariko murakoresha rya sekuro nasanze hari abasekura barenga 4 hariho abariko barakaranga amavuta hariho abariko barapakira abafundikira ujya munsi nasanze bashika abantu kuri 12 barabari mu ruganda gusa kandi bw'uburofa bariko bakoresha isekuro uruganda rw'isekuro cha wibaza tumaze gushira ingufu hamwe twaronse umwimbo twaguza ama machine bibaza ko tworonka
twokoresha abantu baza ko ari abantu bangahe borara bariye kubera ikibonobono benshi. uzi ko iyo niyumviriye ako kantu camona cacimviro c'abantu 5,000 ko gishoboka barya bake kirashoboka cyane barya bake uko nimba buri ntara yoronka ihinguriro ugaca harura abashona amagunira abikorera imizigo bapakurura abagirane ushobora usanga tugeze mu gihugu aho coba atamushomeri akiriho naha nitwaba tuko turamba ikibonobono itrapake yaziranotse tugaca tumuha komande yo kuduha amagunira uraza ko atazoca yongereza abakozi we amagunira tuzoba dukeneye wowe baza ko zobaranga kandi urumva yongereje abakozi hariho abandi bantu bazoba irasiyo y'uwo munsi irokotse nivyo uwashoye acagurirwa ubarimye ibintu vyiwe ntibijwengera mu isoko acaronka uhitarabigura hanyuma uheje kudandaza acaja kunywa inzoga bamwe abandi bakora fangasi bamwe bakora ivyo kunywa nabo babaronse hama nabo bahejeje baca bagenda bakaca boga muri piscine ububatse piscine nabo bashikiriwe okay ubatse piscine amaze gushikirirwa nawe acaja kuri televiziyo kuraba kibonobono media n'abadandaza amaresitora barashikirwa kaba yinjiye umva uruca ruba uruhererekerane rw'ibintu vyinshi ega hamwe twoshira hamwe 2040 ntihogera ariko tudashize hamwe no kurenga hazorera ikibazo ahantu kikiri ni wa mugwa nyuma shaka utera kamo w'abantu baronka 12,000 gusa ugira yumve yuko 12 yiwe adasuzuguritse cyane ko muri 12 ashobora kurangura umugambi oya ivyo vyimviro nibarekane navyo 12 ni menshi bivanye niyagiye banterera ko kamo rero 12 nimwibaze ngo namahera make sivyo ni menshi bivanye n'ikigega abagiyemwo abantu miliyoni bazanye 12 ni miliyari 12 abantu miliyoni bazanye 12 kandi nabonye igihe mwariko murigisha abantu baje batiteguye mugabo mvuze 12 nabonye ko abandika hajya barengewe uvuga ngo hajya habonetse ikindi kiraka cyo kongereza abandi bantu bandika wabibonye haragenda abandi bantu bandika nikujya rero tugenda duhana akazi ugazoza usanga igihugu dutanguye kwiyumvira ati ino kaburimbo ana makufuri ko umukubaka amabarabara wewe yateba agashiramwo n'ivyuma n'isima ugasanga ibarabara yaho uragira ibarabara rifise nk'intimba ingana gutya ndiko ndabiraba kuri nzamvuye umugabo we ntubijya yabikoze gute si mu kiganiro cy'uno munsi ariko gacishemwo tubandanije kuri uyu murindi wo gushira hamwe tukahise twabitahura na cya cyifuzo cy'uko boguha igipande gitoya cya Tanganyika kizokunda kandi narabonye aho twazororeye nkeyi mu gisima gitoyi umwimburiyo reka tuzobigarukako kumbure hari abantu batabitahuye mugabo ujya n'ibintu byoroshe narabonye mu Rumonge abantu bankurikirana muri mu Rumonge hajya rujya ruzi rwa Murembwe hari ahantu rwaseseye amazi sinzi ko ari uruzi rwa Murembwe mugabo mu Rumonge urenganye hajya kuri parking hari ahantu hari amazi ngira ni kilometero cyose cy'amazi ikindi kiyaga gisumba dogodogo ndasavye abantu mva mu Rumonge iwacu hariya kuri centre gende mufate hajya ahantu muvugane na bene ajya amatongo yabijya bigazi biri hajya abantu bo mu Rumonge bwo murankurikirana ariko iryo banga bari kuri bika twazohasaba oya bateye imbere baca baronka amahera bazana mu kibonobono hanyuma murondere amakoperative muje hamwe mugire koperative bace bumvikana nabajya abantu bene hajya ahantu hanyuma bace bahazitira je bazompamagara ndabere kuko bashobora kubigira nyakubahwa David bashire mu ruzitiro rinda gatoyi bace barandagura bijya vyase ajya amazi bayagire meza ibe nka kujya kwa lake dogodogo n'abantu bo mu Cibitoke baguma bagenda kuroba muri dogodogo atamafi bashizeyo urumva ni dogodogo nombaze sivyo kajya kuzi ni gato mugabo kandi ni kanini mu gihe bogenda bakashiramwo imivyaro y'amafi binakunda bakayigaburira woshobora gusanga ifi zova ajya muri dogodogo abanyecibitoki bonye cibitoki yose ishobora kuronka rero n'abanyarumonge ajya amazi ari yajya mureke kuyapfisha ubusa gende muyategure neza mushiremwe ivyunguka mushiremwe amafi
urabe ko mutazoronka amafi muzamurage abanyarumonge namwe banyekibitoke uyu mugabo ni muri bake batanga impanuro ataca gusavye kandi aguha impanuro yungura ubwo rero nguri n'amatwi niyumva ico nk'imabwira amashengero aho naho arasengera niho barakunda kuvuga rero nyakubahwa turabashimiye reka tugeze ngaha reka nanje ndabashimire kumbure dushimire n'abaza kumviriza kino kiganiro twagiye turavuga ibintu vyinshi tubivangitiranya mugabo ivyo vyose niba biri muri za ndoto habonetse akaryo tuzogenda dushira mu ngiro kimwe kimwe ariko ndi jenyene ntavyo nzoshobora aba bandi bose nujya ariko arandaba ataje nujya arakenewe turashimiye kameramani wacu Zombi yama bikora neza aritanga izuba ryatse imvura iguye igihe cyo cyose akenewe aba yahashitse dushimire n'abanywanyi bacu kameramani yatubwiye yuko ngo yapare yacu ngo ninto rero kumbure abanywanyi bumve yuko arakenewe akapareye kisununuye antuka nawe owe ikintu nka kibonobono oyo je nari ntinye kubivuga ko bivuze abantu muraba kibonobono media noneho dushime n'Imana batware tubaye abantu bashika ku bihumbi 200 bakurikirana iyi televiziyo ya Kibonobono Media ubwo rero abanyamitayo muri Kibonobono Oil n'abakurikirana Kibonobono Media bumve yuko kameramani afise akangonongono